mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, abaganga banonosoye kuvura indwara z'abakenyezi bo ku bitaro Kira baragize ikiganiro rusangi ku bakenyezi mu ntumbero yo kubaganirira ivy'izo ndwara n'ingene bozikingira. Muganga Vastine Niyosenga yarasiguriye abakenyezi n'abigeme baraho indwara ifata abatari bake gihe c'ubutinyanka endometriose mu rurimi rw'igifaransa. Iyo ndwara rero ngo si yo gufata minenegwe. Endometriose ni indwara idafise imvo, vuga kwayo kuragoye. Endometriose mu bisanzwe ni indwara hariho ico bita amaselule abavuye mu mubiri wo hagati na hagati mu gitereko aza kumera ahandi hantu hatagenewe. Rero igihe cose umukobwa canke umukenyezi agiye mu butinyanka, aho hantu haca haba udukomere, ni nk'udukomere novuga, hakaba ico bita inflammation, hakaba inkovu. Uko imyaka igenda iraja imbere ni gutyo nyene umuntu agenda arababara. Ibimenyetso nyamukuru bikunda gushika ni harya umukobwa canke umwigeme ashobora kubabara cane agomba kuja mu maregle mu butinyanka, canke ari mu butinyanka n'igihe avuyeyo akashobora kugumana ububabare. Rero biba bivana n'ingene ingwara iba aho ibigeze, nico bita seuil de la tolérance à la douleur. Hariho nk'abantu benshi bidashobora no gukunda ko bava mu nzu, vyanka ko bashobora kuja kw'ishuri. Hariho abanyeshuri benshi baca baheba, n'abandi ubuzi bagaca baheba. Uretse ivyo onye hakabaho no kubabara cane mu gihe baba bariko baragira amabanga y'abubatsi, canke igihe aba ariko arasoba, canke n'igihe aba ariko araja ku mwanda mukuru. Arashobora kubona amaraso agiye ku mwanda mukuru canke gusoba amaraso. Ivyo nivyo ibimenyetso bikunda gushika n'iyo ngwara bita endometriose mu gifaransa. Ikindi kimenyetso ntavuze ni ingwara ikunda gutera ikibazo mu bijanye usi no kurondoka. Usanga abagore benshi bafise ikibazo cyo kurondoka, hariho benshi usanga hafi batatu canke batanu ku 10 baca usanga barafise iyo ngwara. Yego igikuru nuko ubunye hariho ubuhinga bwo kuvura bwateye imbere, bijya byo gufasha abavyeyi kwibaruka abaganga babafashije biciye muri byo bita fecondation in vitro canke insemination. Nubundi buryo rero buza gufasha kubijanye no kurondoka kuri abo bagore bafise iyo ngwara bita endometriose. Ngo iyo ndwara ya endometriose indwara igoye kuvura kandi n'imiti ihari ariyo gupfufahaza. Ni ingwara igoye kuvura kubera ijanye n'ibihe vy'umukenyezi. Tanke umukenyezi mu gihe cose yoba umukobwa canke umukenyezi batija mu maraso, irya ngwara iguma. Ego imiti irafasha kugira iyo ngwara ntikure, irafasha kugira umukenyezi ntabandanya babara. Novuga ko nko gukogwa, hariho nk'abashobora umuntu atagishaka abana, afise abana bangahe, novuga abo yifuza bose, arashobora gusaba operation gukogwa kugira bamukuremo ibihimba bimwe bivanye naho ingwara bien sûr yicaye, kugira ashobore gukira. Ngaho kuvuga ngo hari imiti ubunye hariho ibikorwa biza byo bita ma recherche ariko arakogwa, hariho iterambere muri ayo ma recherche. Peut-être mu myaka iza hazoshobora kuboneka imiti yo ivura neza. Muganga Kwizera Kristela Mariza akabatera kamo amashirahamwe kudakurikirana ubuzima bw'abakenyezi gusa, ahubwo bahere no kubana bato babigeme. No babwira ntimukurikirane ubuzima bw'umuntu w'umugore yinjiye mu buzima bwo kwibaruka cyangwa bwo kubaka. Mu muhera kiri urya mwana mutoyi, kuko iyo bigushikiye jewe iyo endometriose yanje yaje nkuze. Hari abagenzi mfise yaje bafite imyaka 11 12 batazi n'ibiko birabashikira uretse ubwo butinyanka.
nukuvuga ko bari bakwiye gutangura kugira ibiganiro amaprograme duhera kuraba ubuzima bw'umugore akiri umwana ico nabonye mu gifaransa la petite fille la jeune fille et la femme adulte. En fait cycle zacu nizo zidutuma tugira ubuzima bumeze uko cyangwa bumeze ukundi. Ku baganga batadutahura ni dufashe Dr Vastine mu muhe ikiganiro azarabwira abo baganga cyane cyane murabona ko muri gynecologie niho hantu mubona hari abadamu benshi ariko iyi ngwara usanga uri kuragenda kuraba umugastroenterologue avura mu nda umuurologue avura ivya infection urinaire umuntu traumatologue arabi vya thorax nka jewe nagiye kuraba abaganga batandukanye parce que nk'ubu babare mfise mu kuguru umuginecologue ntashobora kubimfasha nagiye kuraba umukinésithérapeute ni kuvuga rero aba baginecologue baba baradutahuye nibo baca batubera abo abaduserukira mu buzima bwabo ariko bigasaba yuko ahubwo notera kamo n'abadutwara ama ministère ya Jean ministère ya santé ministère izarizo zose kuko twese turakora no vuga nk'ivyo madame Gapia ahora avuga utagwa yaragwaje nanje ndashavuga yuko utabana nibi mbanye navyo arazi umuntu abigendana mugabo bamubwira ngo twari biciyemwo bizohera donc les règles douloureuses ntibisubire kubutinya nka bubabaza ntibisubire kuba gufatwa minenegwe kuko nico gituma abagwaye izi ngwara usanga babavura vyatevye. Bamwe mu bagiye bashinga intahe bakaba batera kamo abavyeyi kudafata minenegwe iyo ndwara guko abenshi yagira kura buke buke mu gihe babibwira abavyeyi babo bakabishura ko ari bisanzwe bizokwikiza.